uyu mugoroba uyu munsi bafise match ikomeye cyane bagomba gukina na ekipe ya Real Betis. Birumvikana ko batembereye kwa Real Betis nyuma yo kwitwara neza kuri match baheruka gukinira muhira. Kylian Mbappe, Vini Junior bitwara neza babonera ekipe ya Real Madrid ibitsindo bigera kuri 2 ariko nabaza gutsindwa kimwe mu minota ya nyuma. Baragaruka uyu munsi muri match ariko inkuru suko Real Madrid igomba kugaruka muri match ahubwo inkuru ikomeye ni ibintu bigera kuri 2. Cyambere nifuza ko tuganira kuri Real Madrid ni igenda ry'umugabo yitwa Arda Guler maze kubagira imvune, hanyuma n'umugabo yitwa Eder Militao maze kuba yo confirmed ko aba bagabo bose uko ari babiri muri ekipe ya Real Madrid iyi saison yabo yarangiye. Match Real Madrid isigaye gukina uyu mwaka nta rukino na rumwe abagabo bazogaragaramo uretse uwitwa Arda Guler bavuga ko ashobora kuzoba ari kumwe n'abandi mu gikombe c'isi, ashobora kugaruka mbere yabo gato, ariko biragaragara ko n'ubundi iyi Real Madrid match bazokina abagabo bazoba abadahari. Ubwiza bw'abagabo bari bamaze iminsi berekana, ndavuga Eder Militao na Arda Guler we nofata nka playmaker mwiza ekipe ya Real Madrid yari ifise muri iyi minsi bitewe n'umusaruro twabona ariko aratanga ya magra rendezvous n'amarandevu bigaragara ko ari mato. Twokwitega kuza kubona ekipe ya Real Madrid mu yihe shusho. Patrick, turabona Real Madrid ihagaze gute ko twari tubona muri bwa buryo bwa basanzwe bakina bwa 4-4-2 Arda Guler ari umwe mu bakinyi b'urufunguruzo bw'ivyo uyu mugabo yitwa Alvaro Arbeloa yari karakina. Jewe novuga ikintu kimwe, Madrid bwa mbere na mbere barahomvye ibintu barahomvye mu buryo bugaragara kuko bahomvye abakinyi batanga ibintu bitandukanye mu kibuga. Arda Guler, Eder Militao ni Real Madrid bari bamaze igihe mu bihe bibi canke mu bihe bitameze neza, uravye ko bariko baritwara mu nkino zigiye zitandukanye, bari bamaze match 3 zikurikirana badatsinda, ariko match baheruka gukina Real Madrid bayitwaramo neza, harimo wanashima n'uruhara rudasanzwe rwagaragaye rw'abakinyi bo hagati mu kibuga, ndavuga cyane Arda Guler n'abandi nka ba Jude Bellingham. Uretse ko hari n'ikindi kintu cari gisa n'igitanguye gutora umuti inyuma y'iza rya Eder Militao kijanye n'imipira ushobora gutera muri defense ya Real Madrid iciye hejuru. Arda n'umukinyi mwiza mu nimero 10 mwiza cyane muri club, nanabonye bamugereranya na Pedri Gonzalez mu bijanye na creation y'amakazu cyangwa kubaka uburyo bwo gutsinda muri no saison bivanye n'ivyo ariko arakora. Numwe mu bakinyi noneho ni nawe mukinyi ngira wa mbere azi gukinisha cyane umugabo witwa Kylian Mbappe. N'umukinyi amaze kubaka uburyo bwinshi bwo gutsinda kuruta buri wundi mukinyi wese wa equipe yitwa Real Madrid. Muri weekend yari amaze gukina, nibaza ko no muri La Liga ari mu banga, no muri La Liga ari mu bakinyi ba mbere bo hagati mu kibuga amaze kubaka uburyo bwinshi bwo gutsinda. Ni Arda Guler yari kwatwereka canke yaraje kutwereka match iyo ku rwego rudasanzwe, ubwo nabonye ari mu itangazamakuru ari n'ahandi bavuga ngo nyuma na nyuma Madrid babonye ikibanza cyo gukinishamo Jude Bellingham, babonye neza na neza ikibanza cyo gukinishamo umugabo witwa Arda Guler kuko n'umukinyi ari danger cyane iyo ari kwakina ari nyuma y'umusatirizi w'umunibiri 9. Yubaka ubwo buryo bwinshi bwo gutsinda, atanga amapase y'ubwenge ameze neza, ndetse niyo bibaye ngombwa nawe hari gihe acishamo agatsinda ngira abantu bavyibuka ivyo yakoze imbere equipe ya Bayern Munchen. Hanyuma muri ico kibanza nivyo bafiseho umugabo witwa Jude Bellingham ashaka kwakina, barafise Brahim Diaz, barafise novuga ngo ni nkabo muri rusange umukinyi wa mbere mwiza wo kuza kwakira n'umugabo witwa Brahim Diaz kuko niyo bo kwinjiza ba Thiago Pitak baza kuri 6 hanyuma Jude akaja kuri 10. Ndetse vyari binamaze kugaragara ko Jude mu gihe atanguye gukina hagati nubwo atavyumva cyane canke atabikunda, iyo Jude ari kwakinishwa hagati mu kibuga equipe ifite mu nimero 10 wayo, hanyuma naho agakina ameze nk'iturufu yo gusambura imipira hagati amarekiperation n'ibindi, biramufasha bigatuma equipe igira umutekano kuvye kuzibira ndetse n'ivyo gusatira muri rusange. Guca umuhomba uno mukinyi ubwa mbere na mbere uhomvye gwa ruhara yagira, tugeze muri za nkino zisaba Real Madrid kwitaho buri occasion
barindiriye gusa ko Barca itemba gato kugira ngo baraye yuko bokwisubiza mu bibanza byiza nta kindi gikombe u Rwanda uretse La Liga aba ari uruhombo rudasanzwe kwa Eder Militao. Madrid bafise abadefenseur bamaze kuba bagaruka kuko Anthony Rudiger yagarutse, Dini Ujinsen arahara ameze neza ndetse na Raul Asensio ameze neza. no Ariko aragwaye Asensio aragwaye, ariko wanashima amakuru avuga ko yatakaje 6 kilo mu minsi 3 kubera ikibazo c'amavumisimo n'ibindi c'amavumisimo. Ariko nubwo abakinyi babahari ndavuga Militao ndetse nako Rudiger ndetse n'umugabo witwa Dini Ujinsen hari akantu badafise, hari umutuzo Militao afise batagira. Militao ashobora kuja mu mvune y'amezi 5, Militao ashobora kuja mu mvune y'amezi none 6, ariko yagaruka match zibiri za nyuma imbere inyuma y'indwi zibiri gusa agarutse muri tere gukora imyimenyerezo, ukabona niveau yiwe yayigarukanye neza. Nivyo se umukinyi ari perfect na cyane cyane kuri ya mipira ijica hasi, ariko mu gihe cyose Militao bari muri defense ya Madrid baba babizi neza ku bice 80% ko umutekano w'imipira yo hejuru wose waba ufise. Gucumubura imbere yo kuja gukina ama match ya nyuma uza gukinisha Rudiger nawe aguma mu mvune, Dini Ujinsen atarakonvenka ku rugero mu bijanye no kuzibira bivanye n'uburyo wanashima canke na style asanzwe akirimo abakinira umukinyi anyaruka amufasha Raul Asensio adahari. Guca bakinisha rero na Rudiger ububangutse tari kirenga gutera imipira canke kubuza imigwi gutera imipira yo hejuru gasanga ni kibazo. Ugacuraba Iritwara nawe ntabeze neza mwino minsi nubwo umunsi aza kugina match nzize jo akaza ukabona ko vyanse, biraba ikibazo gikomeye kuri club ya Madrid ndetse hari akantu ko gusubira inyuma kongera kugaruka muri ikipe yari itanguye gusa niyitegura neza hagati mu kibuga. Kuba urugero rwa Camavinga rusa n'urwagabanutse niryo kosa canke nico kibazo bafise. Yaba hagati yari hameze neza, Chouameni harameze neza kujya yari ameze imbere ya Benfica canke mu zindi nkino. Camavinga akaba arahari, ufise Thiago Pita, ufise Federico Valverde, ukaba ufise na Jude Bellingham aza kokipa uwo mwanya wa nimero 10, ndetse twabonye ko nawe ukina neza igihe Arda aba yavuye mu mugwi ukina kwa Real Madrid. Waba yitaye ikintu citwa kuja gufasha mu busatiriza pana gusubira kuja kuzibira gusa, abizi neza ko afise n'imiburibura abantu abakinyi ashobora gukora ama recuperation as free roll. As free roll. Hanyuma ukaba ufise novuga Chouameni abivuza ameze neza ku buryo ushobora kumukinisha hagati ariko afasha no muri defense nta kibazo ufise. Mugabo kukuba Madrid bagiye gukina zino nkino, Camavinga ari umukinya akora amakosa match ya mbere ya kabiri ya gatatu muri kano kanya asa n'uwatanguye gutakara mu mutwe, asigaye ari wa mukinya asigara kubivuga kugira ngo asabe ikigongo bafana kuko aza amakosa yije gukora cyangwa amakosa yakoze. Ukaba ufise umukinya yitwa Iritwara udashobora gupredictinga match akuzanira umunsi na match akuzanira ku munsi w'ejo. Akono mu makinyi beze iri equipe visi. Ndavyemera. Iyo Chouameni aje umukinyi ameze neza, afise abakinyi umufasha ama recuperation, nta kibazo akora match iteye ubwoba. Hanyuma Dini Rudiger match zifise press idasanzwe urushika amanota 9 na Barcelona, yoshobora nivyo gutakaza nk'abiri canke 3 mbere yaka equipe par exemple nka Getafe rega ne equipe isubwo bushobozi kuko naravye match bakinyi na equipe ya Sociedad bayitsinda bayisanze muhira, ni equipe ikomeye boshobora gutakaza nk'abiri hanyuma makaja gukina muri iyo pressure ugomba kugwana na Rwanda ugomba kugwana na Ferran Torres canke n'abandi bagiye batandukanye ukinira abakinyi bari impliqué cyane mu rukino za gusanga harakantu gapfa. Mugabo hari gipfa gikomeye kuba babuze abakinyi beza. Sinoca mvuga ngo nivyo canke niyo mpamvu igiye gutuma baca batsindwa directement, ariko ndavuga ko barahomba. Bagiye gukina match zikomeye, barakina na Betis, barakina na Betis kandi na Espanyol, barakinira ku kibuga ca Betis, ca equipe ya Real Betis kandi barakina na Espanyol match kurikira. Ngiye karaba nimwe mu equipe no bakwigora ntigora Madrid irakora na Barcelona, igora ama equipe manini kuko twayibonye gora Barcelona, twayibonye gora Atletico, nimwe mu equipe ahubwo novuga ko mu gihugu ca Espagne nuko menga championnat yawo isa nk'ayigizwe n'imigwi igira kuri 3 gusa. Nimwe mu equipe novuga ko
imaze igihe kinini isa nkaho imeze neza kandi ubona ko ubwo bushobozi bwo kwama muri Big Four ishobora kuba bufise. Nivyo navuga ko umwe mu bakinyi bisa nkaho kuva ashitse muri iyi equipe yazanye raporo yiyo canke basa nkaho bagira ko cane Anthony nabonye umenga nawe nta ari ataza kuba ari disponible kuri iyi match ugaca ugenda ukaraba rero nimwe mu equipe yagiye irasa nkaho resultat zayo nazo ntizigusezeranira ko baza gutsinda match zibiri canke zitatu zikurikirana. Ariko kandi ugaca ugenda ukaraba muri equipe ya Madrid kugeza maka kanya barazi ko equipe ya FC Barcelona bari imbere kandi nubwo nabonye umumenyereza Alvaro bavuga ngo haracara amahirwe ko bashobora kuba batahukana igikombe ca La Liga tanke kitarabona nyeneco haracara amahirwe ko nabo bociruka ko kandi bigashoboka. Ariko ugeragaje ukaraba amahirwe bisa nk'ata noga ngo atari menshi yo kuba bobishika ko karaba match baheruka kuba bakina match ya equipe ya Bayern no bakarimwe match zaba Pertilibe ukagenda ukaraba kuri Camavinga no bwakarimwe mu match zamononye mu mutwe sino avayijya match no bwakarimwe mu bakinyi bari beza bi equipe ugeranije nuko yari yaratanguye yiseza ameze ugaca ugenda ukaraba iyi defense byasa nkaho yatanguye gufatana defense ya Trent ugaca ugereka ko novuga ngo Eder Militao gashira ko Din ugacushira ko novuga ngo kuri gatatu Clovis byasa nkaho iyi defense ya bane yatanguye gusa nkaho itorana igatanga n'umusaruro mwiza muri iyi equipe bitandukanye nuko twabona kuri gatatu bashize Mendy ugasanga muri axe hari Rudiga havuyemo rero novuga ngo Militao bisa nkaho nawe imvune zisa nizamwiziziye kuko meme no muri December yari mu mvune numwe mu bakinyi muri equipe ya Madrid bagira imvune nyinshi ariko nawe nabonye adateba kuba garuka nubwo aba yagize imvune uko agarutse usanga yasubiranye ya niveau yiwe ugaca ugenda hagati mu kibuga adagira no mu bakinyi beza nubwo akiye equipe ya Madrid ifise kuko numwe mu distributeur beza niba amaze gutanga ni nawe mukinyi agira kabiri maze kubatanga assist zigera kuri 16 iyi season ino ni 15 muri ino season kuvuga niwo mukinyi wa kabiri muri Madrid amaze gufasha mu bitsindo byinshi mu bakinyi bose hagati nyuma ya Federico Valverde ucubona ko niwe muntu hagati mu kibuga bafise ashobora kuza agakorana wangi ikinyuranye mu bakiye twabonye acenga numwe mu bakiye ashobora gufata icemeza agatera umupira ari hagati mu kibuga nibaza ko agatereje imipira miremire nke tubona kuri Federico Valverde numwe mu bakiye nabonye ko imyaka afise idahuye na mentality navuga ko amaze kubagaragaza muri iyi equipe ya Madrid bivuze ngo geza maka kanya kuzana Antonio Rudiger nawe twabonye ko urwego rwiwe imyaka bisa nkaho igendira musubirana inyuma uri Alvaro Arbeloa uri kuri pressure kumva ngo umwanya n'umwanya hashobora kunyinjira kamwe mu mazina akomeye muri equipe ashobora kuvamo ba Didier Deschamps bagiye bavugwa muri equipe bashobora kuba bo kwinjira ba Jose Mourinho n'abandi benshi bagiye batandukanye ni Madrid jemba mbona ko nivyo barashobora kwizera ko bashobora no kuvuga ngo botokana igikombe ca La Liga canke bakabona amanota muri iki gikombe ca La Liga ariko tuturaba nivyo habaye imvune muri equipe ariko hari n'abakinyi bamaze gutakaza umutwe kuko ibi vyabaye kuri match heruka Kylian Mbappe akava mu kibuga yiruka muri vestiaire abafana bamutuka naravye n'amareaction ku mbuga ngurukana bumenyi bari kuberekana ijya video ko abafana banamufashe atsinze igitsindo ciyo warabona nyene kumenga ntacakoze uratsinze igitsinda ariko bivanye n'ivyo ukoze meme na Vini ntigeze aserewura igitsinda Vini ahubwo we nuko weci yahitamo gusaba imbabazi nta numwe yigeze yishimira ibitsindo basinze muri match heruka rero bivuze ngo bagiye guhura na equipe ya Real Betis equipe novuga ko imeze neza equipe muri championnat kugeza mwaka kanya nayo iciruka ngirabe ko hagati ya Atletico Madrid canke Villarreal hariho bokura muri Big Four ngo nabo bashoboye kwisanga muri equipe zine zigomba kwazi serukira igihugu ca Espagne muri Champions League kuko kugeza mwaka kanya Betis ni iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 49 barushwa novuga ngo Atletico Madrid iri imbere yabo ibarusha amanota agera kuri 8 bivuze ngo biracashoboka cyane mu nkino zisigaye kugira ngo nabo bashobore kwisanga muri Big Four iyo run nayo gishobora kuba mu kiba muri kimwe mu bintu ushobora gukomeza iyi match bakavuga ngo nubwo tudafise Anthony nubwo tudafise mu mazina ashobora kuba atangwa muri equipe canke navuga ko ari imwe mu equipe nayo yagiye irasa nkaho isubira inyuma Real Betis ariko nimwe mu equipe itsinze Madrid
utonatangara cyane cyane ko iyi ekipe ya Madrid nayo bisa nkaho gutsinda inkino zo muri La Liga inyuma yuko batsezerewe muri Champions League ava nuko meme binjira muri izi nkino za Champions League baviriyemo bisa nkaho hari ekipe itogusezeranya ko yoza gutsinda ekipe ya Real Betis byoroshe. Aho digital ndenza ko mu misegonde ngahe nuko apare y'imvune zibaye imvune zo zabaye ariko even before turavye match heruka ni match ubona ko Real Madrid ino sezo ntabwo iriregiriye mu vy'ikina si ya ekipe ishaka kuguprometa ngo vyakinye uyu munsi ejo bisubiramo waraba noneho nk'inyuma yo gusezererwa na Bayern kandi byagaragara ko umengano detail duto tubasezereye nkuko kampani yari yabivuze ati izi ni match nini ziba décidé par des petits détails izo detail ntoya nani nemera ko arizo zabasezereye kuko wabona ko Real Madrid hari ahantu yihagaze ko Real bwayo ariko ivyo yakinye muri Champions League ntaba ari byo isubiramo muri Champions amanoti 9 barayafiringa amanoti 9 ari imbere yabo nivyo Real Madrid Barcelona twagarutse ku mvune zabo ariko nayo yavunikishije itakaje abakinyi bafise ico bayimariye muri iyo creation Jude Bellingham sinzi ko ari na moitié y'ivya Arda Guler arakire inosezo ni n'umukinyi ubona paraporo yuko yatanguye muri Real Madrid vyaramwishe mu mutwe kuko yashitse atsinda n'abafana ba Real Madrid bakunze umupira w'amaguru peut-être utaravye mu zindi detail ubona umenga Jude atasinze ntabwo yatanze vyiza nasiko twari tumuza gikina muri Birmingham akiri muto siko twari tumuza kina muri Dortmund Jake ntumbona kiteye impungenge kwa Real Madrid ni niveau mentale yabo uko bariko barakina bameze mu mutwe mbona baramaze gutakara tayari ari amanoti 9 bariko barayafiringa ububona n'uri mu kibuga wagira ngo nka zandirimbo zo kuri departement wabona hagaze ariko ivyo akora ukabona sivyo lenza ko rero n'utundi tubazo turi turavugwamwo aho bavuga imyitwarire itari myiza kwa ya kapitene wabo Carvajal contre ntabwo ngo babanye mahoro be n'uyu Trent Alexander-Arnold sinzi ko ari kubera ko ari kumutwara umwanya inyuma yaha mubwiye ngo tetwa canke ti shoot up ntabwo relation hagati ya Jude Bellingham na nuriya wundi nani bamwita Jude Bellingham na Vini relation yabo yarabaye forward asamples ku buryo ngo kuvuriya munsi ngo atanumwe ari kuvugisha uyundi barahura mu kazi nivyo ntawe uri kuvugisha uyundi ku buryo ugiye sinzi ndaza ku ikinyamakuru cavyanditse muri Espagne kivuga ko match heruka hari n'ahantu vyagaragara ko ubona ko umwe ari muri position yo guha pass uyundi mugakaraba handi ayicisha ivyo renda za kubiraba no munsi navyo ubwo ni devoir n'abariko baratumviriza baza kuraba kuri no munsi iyo equipe rero hatanguye kuzamwe ingorane ukacurenza ko Real Madrid nabonye igihe cyose yabaye mene muri match ntihabuze ivyakurikiye nambara mu karito jaune y'abakinyi byase ko bavyakira mbona ari Real Madrid hejuru y'izo mvune no kongera kuyibaza ko bagiye kumara uwundi mwaka wa kabiri ataco batwaye tension nini yahariye tension nini yahariya birumvikana equipe ya Real Madrid niho duhera ariko imbere yuko tuva mu gihugu ca Espagne mu nkundire duce kwa FC Barcelona ho gatoya nibwo bwa mbere